Mu misi umuntu abaho muri rusangi igera ku majana 813 ni kuvuga imyaka ibiri irenga gato ayimara ari muri toilette. Wavyumvinse neza. Ayimara ata kindi gikorwa ariko arakora atari kwihagarika canke kwituma gusa. Ubwo ni ubushakashatsi bw'abahinga bo mu kigo gikomeye cyane kiraba ivy'ubuzu bwa surwumwe kw'isi World Toilet Organization. Ubwo bushakashatsi buvuga ko umuntu yituma 3 canke 4 ku munsi maze agasanga mu mwaka umwe yagiye kwa ntawe utuma uwundi incuro 2500 zose. Igitangaje nuko naho turi mu 2025 hariho imiliyoni 354 z'abantu ku isi bacituma mu gasozi. Si ivyo gusa, hafi igice c'abari ku isi yose ni kuvuga imiliyaridi 3.4 bafise ubuzu bwa surwumwe budakwije ibisabwa. Ntibigarukira aho gusa kuko n'imiburibura abantu bagera ku miliyaridi 2 bakoresha amazi bakuye mu isoko byandujwe n'amazirantoki. Canke ko muriko muribaza muti ibi navyo babizanye gute? Kwa 19 Munyonyo uko mwaka utashe no munsi mpuzamakungu wahariwe akazu ka surwumwe. Uyu munsi watanguye guhimbazwa kuva mu 2013 vyemejwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU. Ivyo biharuro dutanguye tubamenyesha tubikesha urubuga rw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ishirahamwe gihaye guteza imbere utuzu twa surwumwe World Toilet Organization rifise icicaro muri Singapore. Tubikuye muri rusangi tukavyegereza iwacu mu Burundi ngira mu mazi imisi mubona ibitansi bihanahanwa ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye abantu baciye amahadabu y'50 by'amarundi. Impamvu yo gucibwa iryo hadabu haba handitse ko uwo yariciriwe yafashwe ariko yituma canke yihagarika mu gahinga. Tukiri mu Burundi icigwa cakozwe na UNICEF ku mwaka w'amafaranga wa 2023 ushirwa 2024 cerekanye ko 39% y'imiryango y'abarundi bakoresha utuzu twa surwumwe duteye imbere, 47% bagakoresha toilette zisanzwe, 10% bakoresha utuzu twa surwumwe bahuriramwo n'abandi, nayo ibice 3% by'imiryango y'abarundi bo nta toilette bafise. Imbere yaho gato muri Kigarama 2022 UNICEF nyene yanditse ko ibiharuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu busanzwe bujeje no gutanga amazi meza, urugero rw'abarundi bituma mu gahinga gwagera ku bice 2.2%. Uko kwituma canke kwihagarika mu gahinga ntibigarukira mu konona ibidukikije no guhumanya amazi dukoresha gusa. Birarenga aho bishika no guhitana ubuzima bw'abantu kubera indwara ziterwa n'iryo sukuriki. Rwarubuga rw'ishiramwe mpuzamakungu ONU twatangura twifashisha rumenyesha ko abana bari munsi y'imyaka 5 bagera ku gihumbi bapfa buri munsi bazize gukoresha amazi atari meza hamwe n'isukura bidahagije. Ni wihagarika cyangwa ukituma mu gahinga rero hambavu yo gutinya kuri hamande uribuka ko ushobora no kuburiko urahitana ubuzima bw'ikindi kiremwa muntu cyangwa mbwi wawe nyene. Mu ntumbero yo gukingira amagara y'abarundi hamwe no guteza imbere isuku muri rusangi, abashikiranganje 3 ba leta y'u Burundi w'ikigega ca leta amagara y'abantu hamwe n'intwaro yo hagati barasohoye itegeko bahurira ko kwa 9 gitugutu ari naryo rigena bya bihano twavuga bihabwa bitumye mu gahinga canke bakahihagarika canke bakarenga ku zindi ngingo zirigize. Naho biruko rero ikibazo cy'utuzu twa surwumwe rusangi tudakwiye hano mu Burundi kiracabona nk'intambano kugira isuku n'isukura bitsimbatara maze hakomigwe n'indwara ziterwa n'isukuriki. Mbega aho baye mu kibano bose barafise utuzu twa surwumwe mu bibanza rusangi ho turiho.